Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Inama nshingamateka iragenzura ibikorwa vya leta kugira ngo isuzume ko imigambi leta yemereye kurangurira bene gihugu iriko iraja mu ngiro. Muri kino kiganiro turabagira ku muriri ku bijanye n'icegeranyo c'ivyaranguwe na leta y'u Burundi mu kiringo c'igice ca mbere c'umwaka w'amafaranga leta yakoresheje wa 2023 ushira wa 2024 catanzwe n'umushikiranganje wa mbere imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye. Mu gusozera turagaruka ku rugendo nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yagize i Livingstone mu gihugu ca Zambia aho yari yitavye inama yahuje abakuru b'amanama nshingamateka na nkenguzamateka y'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini. Nkaba nongeye kubaha ikaze. Ingingo y'ijana na 69 y'ibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi iravuga ko leta ishikiriza uko amezi 6 arangiye icegeranyo c'ivyo yaranguye imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoraniye hamwe. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 24 ndamukiza uyu mwaka w'2024 inama nshingamateka na nkenguzamateka zarakoraniye hamwe mu ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe aho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca yararamutse aza gushikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe na leta y'u Burundi mu kiringo c'igice ca mbere c'umwaka w'amafaranga leta yakoresheje wa 2023 ushira 2024. Nk'uko biri muri ico cegeranyo biraboneka ko hari intambwe nziza iriko irategwa mu mugambi mushasha wa leta wa budget programme aho bigaragara ko leta izoharonkera akarusho kanini ku mafaranga mwamwe yahora agenda ata kintu kiboneka cashitswe ko kizanira inyungu umwene gihugu. Ico nomenyesha ngaha n'imbere yuko ngira ivyo nshikirije ivyatugoye ntivyabuze kandi nkuko mwabonye raporo mwarabonye ko vyatugoye bitabaye bike na cyane ko basabukuru bayamaze bati umwene mushasha utera amabavu. Hariho ivyatugoye mugabo kandi twishima yuko hariho intambwe tubona turiko turatera muri uyu mugambi mwiza kandi mushasha wa leta wa budget programme aho tubona yuko leta izoharonkera akarusho katari gato ku mafaranga yose yahora agenda aguruka mu muyaga atakintu na kimwe tubona gisigarira kizanira inyungu abene gihugu. Iki cegeranyo rero cashikirijwe ku vyaranguwe ahanini mu bisata bine ari vyo politike, ubutunzi, imibano n'ibidukikije aho leta yabandanije kubaka inyubako rusangi aha twovuga nk'umugambi wo kubaka ibiro vy'ubuserukizi bw'u Burundi i Dodoma n'iyindi nyubakwa i Kigoma muri Tanzania gusanura uburaro bw'ubuserukira u Burundi Kampala harabaye ukuronsa agashiruka bute abahuza bo ku mitumba kuraba uko imanza zaciwe zishigwa mu ngiro aho amadosiye arenga 10,000 yakozwe. Umushikiranganje wa mbere ati leta irashima ingene bene gihugu bamaze gutahura intumbero yabahaye mu gushira imbere uburimyi n'ubworozi nk'ishingiro giterambere ry'u Burundi mbere akemeza ko utubazo utwari two twose tujanye n'ifumbire imbuto zirobanuye no kugwiza imfungurwa irajwe ishinga no kudutorera inyishu kugira ngo ifumbire iboneke ku gihe navyo bigatanga umwimbu mwiza nk'uko bigaragara ku mwimbu w'ibigori wabonetse. Ibi vyose rero bigafasha umwene gihugu gutera intambwe mu iterambere. Kuvyo umushikiranganje wa mbere yarahejeje gushikiriza abashinga amateka n'abakenguza amateka barafashe umwanya wo kubaza ibibazo bitandukanye aho ikibazo cagiye kiragaruka cane kijanye n'inyubako za leta bakabona ko ibikorwa iyo bigize ngo biratangura bidindira cane canke bigasa n'ibihagaze aho rero bakibaza ku ruhara rw'ibigo Obuha na ARB ko bitoba birengegwa n'inyubako nyinshi. Ibi vy'ibitaro vya Nyabikere
ibitaro byo muri za Busoni bitashoboye gukorwa canke biri ku pourcentage dutoyi cyane. Mu nsiguro batanga bavuga bati cette infrastructure était en train d'être exécutée par l'OBUHA, mais les travaux n'ont pas pu avancer comme on le souhaitait et le budget alloué n'a pas été engagé. Jewe nkavuga nti none ko turi muri budget programme kandi guhera amahera leta ikoresha yemejwe na parlement, icambere ari uko amahera yose aba yashizwe muri PTB yayokoresha. Nkaba mbona rero kuba batayangaje bagikoresheje nk'insiguro, nkibaza nti ahubwo nyakubahwa mushikiranganje wa mbere bari kutubwira icatumye ataba angaje ni giki. Nkibaza nti OBUHA na ARB guhera zigiye muri uku zikora ubwo abarabira hafi barabona vy'ukuri ko ivyo zikora biriko birafasha bene gihugu. Ntanze akarorero uko ndavyumva bikorwa, nibo bipangira ibikorwa vyo gukora, akaba aribo babikora, akaba aribo baba maître d'ouvrage, bakongera bakigirira surveillance na réception. Twebwe rero duserukira bene gihugu tukibaza tuti ubwo ivyo bintu biraba efficace. Havuzwe cyane ishyirahamwe OBUHA, haravugwa na procedure zirezire za marché public. Ibyo onya byavuzwe nko kumengo ni nk'intambamye zatumye ibikorwa bitaranguka ngo byateza kuranguka. Mu byo mwadushikirije mwatubwiye yuko hariko araba revision ya code de marché public nk'umuti ukuza gutora umuti ivyo bintu by'ama procedure maremare. Nagomba nsabe nimba hariho ikindi cigwa muzogira canke reforme muba muri ko muragira kuri OBUHA, kuko biraboneka yuko OBUHA mu bintu bituma ibikorwa bidindira nayo irimo, kandi kukaba nkako ishirahamwe rishobora kuba bifise amashanti ashika ku 400. Turibaza yuko ubushobozi naho bwo bari bwinshi ivyo bintu batobishobora. Twagomba tubabaze ico mutekanya kuvyerekeye OBUHA, nyimba mushobora kwigabanya remission canke mushobora kuyiha ubundi bushobozi, n'andi biraboneka yuko amanota atari menshi cyane mu bikorwa yakoze. Kuri ico kibazo umushikiranganje wa mbere yamenyesheje ko inama shikiranganje yasabye ko hoba gukontorora ibikorwa vy'ibigo OBUHA na ARB, hakaba hagiye gushingwa rero ikigo kijejwe kugenzura ubuzirakanenge bw'inyubako zubakwa n'ivyo bigo. Inyishu ifatiye kuri za nyishu z'abarundi, za nyishu za ntirumveko, ariko nje mvuga OBUHA na ARB muri rusangi ari bibazo byagumye bishikirizwa ngaha, hari intererano zagumye zishikirizwa ngaha. Aya makenga yose mwagize na twese muri leta twarayagize. Ndazi neza yuko inama shikiranganje niko nibuka itariki yayo yasavye umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyubako ko agenda akatugirira evaluation y'ibikorwa byose bikorwa na OBUHA na ARB. Icyo gikorwa rero muri leta ziko turagikora kugira twevaliwe les travaux à régie yabaye une recommandation du Conseil des ministres ko haba evaluation des travaux à régie zikorwa na OBUHA hamwe na ARB kugira turabe yuko ivyo bikorwa hari akarusho vyazanye, tubonye atakarusho vyazanye bimwe mwamye musaba vya reforme haboneke reforme yindi. Ariko intumbero ya leta gishiraho OBUHA na ARB nuko yabona neza yuko ibikorwa bikozwe n'ishirahamwe rya leta, ivyo twahora tubona usanga ibiciro biri hejuru cyane, ko ivyo biciro bizogabanuka. Mugabo nkuko mwese mwagiye murabishikiriza, murabona yuko na ivyo bavuze ngaha twasanze nahubwo bitera ingorane, bitera ikibazo, nahubwo ugasanga nahubwo leta nikirasohora uburyo burengeje ubwari gusohoka, kandi naho nyene ugasanga rero n'ikibazo cha la qualité y'ivyakozwe kubera yuko aribo bubaka bakongera bakikontorora. Muri iyo ntumbero nyene y'ibikorwa ndetse n'ivya leta n'ibikorerwa mu gihugu cyose kubijanye n'inyubako, turiko turaja mu mbona kazoza y'u Burundi
bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060. Ivyo vyose le point de départ ibimenyetso ni infrastructure. Ari infrastructure rero dutegerezwa gushiraho inyubako zikwije les normes zemewe n'amategeko. Icyo naco nyene leta kabiri kiragikoreraho kugira dushireho ikigo kijejwe le contrôle de la qualité y'inyubako zose zubakwa mu gihugu. Ikibazo c'igitoro kimaze iminsi cakenye nacone carabajijwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka. Bati igitoro atakihari ubutunzi bw'igihugu burasubira inyuma. Uno munsi turiko turavuga ibijanye na ekonomi, ariko uri kuraraba turafise ikibazo n'ivyo c'amadovize. Mugabo tuve ngaha mu Kigobe tujaho kwibarabara, aho usanga aha mu gisagara, aho wajabuka ngaho ibubanza, aho baduga ruguru. Uno munsi ugasanga iyi miduga yose yahora ifasha igihugu kubijanye no guteza imbere igihugu mu butunzi. Aha mvuga ibi biduga binini bizana ibidandazwa, aha mvuga imiduga yunguruza abantu yose ugasanga imazindwi ku ma station irindira igitoro. Nagira rero mbazi biragoye mugabo kuko tubimazemo iminsi naco nyene n'ikibazo twari twarabajije, ariko kandi nibaza ko abene gihugu babonye twakira umushikiranganje wa mbere yaherekezwe n'abashikiranganje babijejwe, nico kibazo nico genda tagize icashikirije kugira ngo nukuri twumve mbega bijahe, mbega bizogarukirahe, mbega bimeze gute iki kibazo kijanye na karubira, kuko nico gica gituma nibindi vyose bica bigorana. Umushikiranganje wa mbere yishuye ko inyishu ari uko abarundi twoshira imbere ibisata byinjiza amafaranga mva makungu. Gikomeye cyane ngaha nikihe nuko ibi turiko turabamwe ubu bitubibone ngo ni vyubu tubone iyo vyaje biva. Ibi byose ni ingaruka mbi ya vya bihano twafatigwa kuva 2015 gushika 2020. Ibi navyo kugira bitora inyishu nkuko abandi babishikirije nuko dushira imbere ibisata bishobora kuza byinjiza ayo madovize, ko naho turiko turaproduiza mu gihe tuzoba duproduiza mugabo ntidushore hanze usanga ari kibazo. Twese turabizi kuva kera hose tukiri bato muci iki gihugu cacu caronka amadolari menshi avuye mu ikawa. Mbe uno munsi asigaye ikawa ringana iki? Icayi uno munsi niyo kawa nyene dushora, ko unasanga rimwe na rimwe uko tuyishora nico cayi twe duca kuba komisionere mugabo ntidushike ku isoko. Ivyo byose ni bibazo. Mu gihe turazoba turaronka ivyo dushora naho nyine ni kibazo, kuko naho duproduiza murazi neza yuko turaproduiza au niveau intérieur byarafashije kugira abarundi baronka ico bafungura no kugira ibifungurwa ntibiduge cyane ibiciro, ako murazi yuko hariho nibindi biguma biva hanze bijanye n'ibifungurwa. Ariko rero ngaha inyishu rukumbi yuko iki kibazo gitora inyishu nuko turonka ivyo dushora dukora amadovize yo kugura ivyo vyankenegwa, igitoro, imiti, ifumbire n'ibindi vyose biva hanze n'ibi vyose by'impuzu. Muri kino gihe ibiza n'isibe biriko biribonekeza na cane cane ku bene gihugu baba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ubu bifumbereje kubera imyuzurira. Abaserukira abene gihugu bati ubwo leta yobirikira bikorera ko bikwiye. Aha muri iki gihugu turazi ko hariho abagra contribuable basanzwe baterera igihugu mu vyerekeye ubutunzi. Mugabo muri iki gihe kubera ihindagurika ry'ibihe turahura n'ibiza bihambaye, tuzi neza yuko bizokora ku butunzi bw'igihugu. Ubu vyaratanguye ariko tutabiravye neza ngo tubone hakiri kare iyo turiko turaja, turabona yuko bishobora kudukorako bigatuma bidindiza imigambi twariko turarangura. Ibi vyerekeye imyuzurira bimwe bihitana imigambi ya leta, ibindi bigahitana ibintu vy'abantu, bamwe n'abagwizatunga, abandi n'imiryango. Mugabo iyo miryango yose irimwo mu batanga kori.
turetse ko ni n'abagwizatunga bamwe bamwe bashobora gukorwako igihe tubona yuko hariho izo menace zibandanye cane cane jewe ico nagomba ko yakubahwa mushikiranganje wa mbere aduhumuriza ko nagomba cane cane duhumurize ko ibi vyerekeye ibibiza turiko turahura ko muri leta boba bamaze kubikorera ko bikwiye cane cane nk'aba bantu bariko bararata izabo birafatanye n'amabanke kuko n'abantu baba barafashe amadeni mu mabanke. Umushikiranganje wa mbere ati leta iriko irakorana n'ibanki y'isi yose mu guhangana n'ivyo bibazo, aho rero akamenyesha ko abatewe n'imyuzurira leta yafashe ingingo yo kubimurira mu bindi bibanza kandi ari ukuvyemera uko kuko leta itegerezwa gukingira abene gihugu. Nibaza ko ari ikibazo kitoroshe kuko iyo uri kuremvestisa ufata les marges de sécurité zose. Umuntu yoba yarubatse iyo nyubako kwitanganyika ntayishire muri assurance, nibaza ko bigoye kuvuga no munsi ngo leta ngo nizokiza umurihira ideni nibikunda na gato. Leta irafise ibibazo uno munsi by'inkoramutima by'abarundi nabo nyine bahuye n'imyuzurira, nibaza ko ari byo vyihutira gusumba ibindi byose. Ku barundi bahuye n'imyuzurira leta iriko irakorana n'abasanzwe badufasha na cyane cyane Banki Mondiale kugira badufashe kugira hagire igikozwe ku bene gihugu bose bahuye n'imyuzurira, abahuye n'ibihomoka hirya no hino. Ibi rero turiko turabikorana n'abasanzwe bafasha igihugu. Leta yarasohoye na declaration aho yerekana ko turi mu bihe bidasanzwe, abashaka gufasha bose bafasha. Ariko aha turiko turakorana na Banki Mondiale kandi nibaza yuko Banki Mondiale ari ikizere gusumba nabo bandi nabo uzoza azanye uburyo nawe nyene nibaza yuko tuzobwakira kugira dufashe. Aki cyo nogenda shikirije ndi ngaha imbere ya mwebwe mwatowe n'abene gihugu nuko umuntu wese ari ahantu yatewe n'umwuzurira wese yitegura kuba delocalize kandi aho leta izomutwara akajaho nyene. Icyo ndabasabe nk'abatowe tucumve kumwe. Abantu baguma bizitirira mu gatumba ngo niho bavukiye ngo niho bataye uruzogi ngo nibindi nibikunda. Leta iteza gukingira abende gihugu, bajya abantu bose dutegereza kuba delocaliza tubatware ahantu bari mu mutekano atamaze azosubira kubatera. Ibyo kuvuga ngo akaboga ngo kwitanganyika akaboga Burundi ni buto kazobasanga aho tuzoba twabonye hari umutekano twabatwaye. Ico rero bakitegure ko kandi ndabasabe nk'abatowe mu kidufashemo ntihagire ubusubira kuraba yuko 2025 agiye gusubirayo atangira kuvuga ngo yamajunzo banda yahombye. Aho no mutekano w'umwene gihugu kandi naho nyene tutabikoze naho nyene yo bari non assistance à une personne en danger, iyo nayo irahanwa na code penale y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ikindi kibazo cagiye kiragaruka kijanye n'ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi bwibonekeza mu bice bimwe bimwe. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bati mushikiranganje wa mbere mwoduha umuco kuri iryo kena. Ngaha mu gihugu cy'u Burundi turazi neza hariho ibintu bimwe bimwe bituma turonka cotisation canke amakori a savoir ngaha aha turabona neza nk'ibinyobwa vya Brarudi uri kuragenda mu burere mu banywanyi urabona neza yuko ibinyobwa vya Brarudi atabihari. Duhereye kuki ku maprimusi Amstel, Peshu, Baju eka n'ibindi. Ububare bwinshi uri kuraja bisanga bwugaye barugaye kandi aho naho kabubona ariho hategeza kuva udukori. Hanyuma ngira ngo nkumbure n'abihereza utwo tuntu bakamererwa neza bagakora imirimo borohewe. Ni kibazo nivyo ishirahamwe Brarudi riri mu mashirahamwe muri iki gihugu ritanga amakori menshi. Ico nagire menyeshe ngaha ni kihe iri shirahamwe yarandikiye leta ribwira ko rifise ibibazo ku bijanye no kuronka matière première. Leta rero ari ikiri kirakora kugira rishobore gusahirizwa kugira iyo matière première iboneke. Ibi rero cyo turabikorera ko
muri leta kuko baranditse ikete. Nayo kubijanye no gutanga amasoko ya leta naco nyene cagiye kiragaruka. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka abona ko umushikiranganje wese yotunganya ico bita plan de passation des marchés publics kugira ngo hagabanuke ugucegwa gukunda kwibonekeza. Ubundi byari bikwiye ko umushikiranganje wese yinjiye mu kazi mu byo yohera ko bari gukora plan de passation des marchés publics kugira ngo bamenye mu mwaka wose sur base ya PTB bashobore kwerekana neza ingene ayo mamarché azogenda de façon détaillée kugira ngo aho nyene umushikiranganje nibimunanira bazobona aho bizomunanirira ya marota turiko turavuga acaboneka. Ikindi ca kabiri kijana nico ni ikintu kibyana mécanisme de suivi mu bintu bijana na passation de marché public. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro reka tugaruke kuri rwa rugendo Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yagize i Livingstone mu gihugu ca Zambia kuva ku igenekerezo rya 15 gushika ku rya 21 ndamukiza uyu mwaka w'2024 aho yitavye inama yahuje abakuru b'amanama nshingamateka na nkenguzamateka y'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini FPCRGL. Aganutse ashitse ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, Nyeniteka yaramenyesheje ico bashitseko muri iyo nama. Iyo nama nivyo yari yerekeye guhanahana k'uburongozi bwa Secrétaire General Munyamabanga mukuru yari yarahejije ikiringo, noneho akaba yanamateza gushiraho uwundi mu Secrétaire General mushasha. Iki kibazo rero ni kibazo cari kimaze iminsi uko byagiye bigorana kugeza naho Secrétaire General ava mu gihugu ca Uganda twari twaramwongeye ikiringo c'imyaka 3. Ubu rero iyo myaka 3 yaraheze mu kwezi kwa gatatu, naho birateba kugira ngo dushobore gukora inama nkiyi ya bose kugira ngo dushobore kumusubiriza. Ariko ico gihe twari twakoze inama ubwa mbere 2021 twari twemeranije yuko umunyamabanga mukuru hagiye ikiringo ciwe tumwongeye ko hazoca hakurikira noneho umunyamabanga mukuru azoba yatanzwe n'igihugu ca Centrafrique. Aha rero ico novuga nuko kuri ico kibazo twarashoboye kugitorera inyishu. Ikindi twungutse ca kabiri nuko hari hategekanijwe ikiganiro umutwe w'iciyumviro nyamukuru cari gihagaze kwihindagurika ry'ibihe. Murazi ko ihindagurika ry'ibihe ari kibazo kiduhanze kandi si twebwe twenyene abarundi, ni ibihugu vyinshi. Twararavye hirya no hino ico kibazo, turagisha hirya no hino. Muco rero twungutse nuko ibihugu muri Surge, ibihugu bihuriye muri kano karere k'ibiyaga binini, twumvikanye yuko bokora cyane kugira ngo ibihugu vyose bishireho akavyo, bihaguruke. Ibihugu bisanzwe bihuriye muri uwo muryango bihaguruke, igihugu kimwe gihaguruke, abashoboye gukorana bahaguruke, ibihugu bishoboye gukorana bihaguruke. Mbega ni ngiye mpeje kuvuga kugira ngo turondere ingene tuzirihindagurika ry'ibihe. Ego nubwo atari ko tubikora, ni Imana ibikora, mugabo hari ikintu twoshobora gukiza, hari byo twoshobora kuramira. Hanyuma ibindi navyo nivyerekeye ingene uyu muryango cyane Secrétaire General twaramuhaye impanuro ingene yokora, ko twagiye gusangamwo ko muri raporo bagiye baduha batubwira ngo bagiye kurondera information, ukabona amahera yose yagiye asohoka bakavuga ko yasohotse bagiye kurondera information. Ibyo rero twabeze tuti ubu rero mwebwe nimutubwire ico murindi, ico mushaka gushikako iyo mugiye kurondera amakuru, kugira ngo noneho muce mutwereka ko ico ayo makuru mugiye kurondera, mutwereke ko hari ibimenyetso vyerekana ko mutihenze, kuko kurondera amakuru ajanisha ahantu hoshobora gufasha umuryango, agafasha n'ibihugu biri muri uwo muryango. Ico nabyo ni uburyo bushasha twabwiye gukora, barabitwemereye
bavuga ko bagiye n'ibyo bavuga budget programme ko ikintu cyose ugiye gukora kiba kiriko ibikorwa naco igikorwa kagishira ko amafaranga azoshobora kukurangura ico gikorwa. Aha hakaba ari naho turangirije kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.